umuntu rero agomba kurwanya igiturire agira de reforme iyi justice y'ubutungane dufise uno munsi bugaguma ukuburi uko mubona n'Imana izoza twese turi ngaha bida ntibizova nabo nagiturire zova kigwanijwe aba bacamanza bose no kubirukana bose kujya tanu bavuyeho bakabuza bushasha sindaya kubivuga ndazi ko shobora no kunkwegera ibintu by'ubutare twari twabivuze tuti ubutare ntivyumvikana ukungene amafaranga tutayabona umukuru w'igihugu yashitse yaciye abihagarika contrat zose yarazihagaritse mugabo jewe kubganje ahubwo baca babazo baje bazisinye kuko barahari kandi muri leta barakomeye nana bazisinye sinovuga amazina y'abashikiranganje murabazi mwese babaye bitwara ubushikiranganje bwa energy mine ucu usanga abo bantu bicara imbere aribo bitwa ba honorable je narahi ko atanu mushe matenzo faswe kwita honorable kweli abantu bafise ubuzi bukomakomeye muri leta bova mu rudandazo none ndakubaza mbega jewe no bamembwa ibihumbi 500 nta nife fifise sindandaza mugo ugasanga ndafise inzu 10 amakwasiteri 5 ibintu bikomeye anti corruption yonyene ikigafatira ngaha mugabo leta iratinya itinyiriki leta itinyiki itinyiriki mu Burundi jiwo mu muntu tumwe ati genda ufata abantu bari biturira ubu no bakwereka confiscation des biens y'abantu bivye biriho biraboneka iyi mbono uravye imbono kazoza uravye ama objectif ayigize bakaba kandi bafashe yuko pilier ya mbere ari ibi bintu bijanye n'intwari biri n'urwanya giturire jewe nkabona atakintu kimwe kiro kirakogwa kuko igitabo cyagiye mu mwaka mu juillet 2023 urumva kiramaze imyaka 2 irenga ibi bintu rero nkuko abishikirije twebwe vy'ukuri twari twabishimye nahereye ku bintu by'ubutare twari twabivuze tuti ubutare ntivyumvikana ukungene amafaranga tutayabona tukabona bigira mugabo umukuru w'igihugu yashitse yaciye abihagarika contrat zose yarazihagaritse mugabo jewe kubganje ahubwo baca babazo baje bazisinye kuko barahari kandi muri leta barakomeye nana bazisinye sinovuga amazina y'abashikiranganje murabazi mwese babaye bitwara ubushikiranganje bwa energy mine jewe mu bwanje bagahagaritse bazifuse bazihagaritse baca baza kubabaza bakavuga ingene bazisinye bakaza kudandaza ibintu by'igihugu mugabo usanga n'ubu abo bantu ari baca bashinga amateka ari baca babiriye usanga ari bubashwe bashitse mwe twari ko turavuga igiturire ngarutse kuri cyaki nimwavuga igiturire meze iyo kimaze kwaka indaro usanga usanga abo bantu ari bo bicara imbere aribo bitwa ba honorable je narahi ko atanu mushe matenzo faswe kwita honorable kweli birahi yaduhumurije ko mu kwezi bizoba oya ivyo avuga nukuri turavye ico gitabo tukaba ivyagiyemo twabanze gushiramo ikintu c'imico uko mavuye reintegrité nk'ubundi bakaroga ikintu gihambaye cyo cyagiyemo bavuze uko hazoja ikigo hazoja ikigo c'igihugu kijejwe reintegrité kuraba abantu baronka amabanga ya leta umuntu yakuze yiba mu rugarama akora yiba mu rusenga kurazi ko ari gisuma uyo muntu nazo yajamo mugabo urumva bizava ingorane je ngo mangira yigiture kimaze kwiganza usanga nabo bantu babasuma urumva hacaza ikintu bitari king makers abantu bibigatanya mu gihugu akaba ari bo baterega idameme n'ama decision akogwa burya nivyo bibazo bica biba yigiture kimaze kukugira kugira ukigwanye rero urabona bamwe muri Kolombi mbega babitangwa regangester bajya urabona ko isi yose aheruka bagwanya mugabo kubirugire biragoye kugira ngo abo bantu bagwanywe nuko muri leta ubanza gushiraho abantu vy'ukuri izo ngese batazifise nico kintu kikwiye bwa mbere mugabo kuko nabo bagira solidarité babonye je ndibuka bariko baragira reforme ya Obere mwese muravyibuka Obere abantu baragwanye barahagarara burabugesera mugabo kubera uriya muzungu yaje murazi ko ntuze douane na impôt byari byo bisata vya mbere byaza mu bambere bamuzwe n'ibiturire mugabo uriya muzungu bahaye kijya gikorwa cyo kugira icuruza n'impinduka muri Obere muri douane na impôt yarakoze ibishoboka byose mugabo murabe mwiyumvire ava yuko tuja muri reforme twinjiza ama miliyaridi munsi ya miliyaridi amajanane urumva moins de 400 miliyari mugabo au bout de 3 ans tumaze kugira reforme twari tugeze kuri 1500 miliyari ubu turi kuri plus de 3000 miliyari umuntu yashabaze kibazo aho ga secteur kamwe
ayo mafaranga yose amamiliyari darenga ibihumbi 2,500 wumva ko yaje mu mifuko y'abandi akora karo gatoyi kugira igiture kigwanywe no mu ico gitabo turavuga amasektere bagomba gufatira ko no kugira ama reforme kuko kurwanya igiturire gusa yavuze ngo ubusho buruzuye abantu mu busho harabariyo baciriwe imanza hanyuma baraheza iminyoro bavyanse ko bavayo hariyo tugiye mu vy'ubusho vyo bindi kuko biragoye kuko kurwanya igiturire bisaba ama strategy menshi mugabo bihera ku bantu b'ubuntu hagiye muri leta no mu nzego z'igihugu no muri administration atabuntu bagira l'intégrité morale ntibeze ngo bikunde. Urakoze imbere yuko tuza gukubitira mu Gatumba mu Rumonge kana mu gisagara ca Bujumbura ari mbanze Frère Symphonie mu gihe amateka hari urano buhaje nico gitabo Gabriel Frère ariko aravuga nikiraza kweri twe tukibona ruko nikiraza turakirinde reka tukirindire amateka hari abajije kuyakurikiza bahari none bigenda gute ivyo bintu uravyumva gafe utarishura atari mumbabarire ndavuga akantu ijyaluwa yo muri 2006 ijyateko yo muri 2006 no reka muri bwizwa shingiro ibwizwa shingiro mu ngingo ya 94 abaje abanyepolitike bari ngaha ndazi ko babizi kandi bari wese abikurikirana arabizi Nakevoni baza ko abizi kuko yarakoze umwanya munini muri brigade spéciale anti-corruption mu bwizwa shinge mu 2004 bavuga yuko abari mu nzego z'igihugu binje mu banga cyagenda kwerekana ubutunzi bwabo ingingo kuva ku 2029 gushaka mu 2036 yajyategwa nababwira byo kugwanya igiturire bavuga yuko amasentare guhera kuri senare ntahinyuzwa hariho abantu baza kwerekana ubutunzi kuri nunzenya kuri muri kurdapere hari abantu baza kwerekana ubutunzi bashizwe n'iteko ry'umukuru w'igihugu nk'abantu mustanteri n'abandi muri grande instance ageze ijya senare z'igihugu hari bateza kuza kwerekana bajya ba gestionnaire b'amafaranga mu ntunzenya mu makomine no mu buzi bwa leta bagomba kuza kwerekana mutuzi mugabe yumvire kuva mu mwaka wa 2006 kugeza no munsi tuvyasubiriye nibarigera babikora rindira ivyo bintu rero nico kimenyetso cerekana ko mu gihugu c'u Burundi hamaze kuba abantu ba king makers nukumva barinda guciye mko kugira ngo ntangiyo clarification yako kantu ne birajanye mbere birajanye baze hari kibazo mwabye musubira ko giturire ibore ari hantu tugeze rufyira avuze ati duharuye 21 iyo birenze biba byarenze amazi tugeze nko kuri kangahe nitwogiba tugiharura ariko ije cyo mbona nuko igituriye cabaye inibanalite ibintu bimenyerewe n'umuntu ngira ngo no kumuvugisha se umengo wocuma akantu kuko amuvugishije cyangwa ko akuvugishije ubu byakwihose nta muntu ugira ngo nta muntu akibone ko ari ibintu bibi noneho namwebwe abamenyesha makuru muzorabe ntimukivuga ibiturire iryo bindi ntacyo ntimukirivuga turiko turayivuga namwe uyu munsi tugize imana umuntu ahora numva wenyene agerageza kuvuga subiramwo atera induru yari Gabriel Rufyiri na Oricom ndibonye baramaze iminsi batera induru n'abandi bose baranumye kuko byabaye ibintu biza igityo cyabaye nk'ikintu gisanzwe mwari kumuraza ati none byogenda gute ngira ngo yuko hariho engagement politique ni vyiza leta s'engage yuko igiturire ni ikintu gikomeye twakivuze mu turaza ariko rero hariho icyo no kwita ubushake donc la volonté politique ariko ntibe volonté politique na volonté politique iri forte ne kuvuga yuko iri accompagner des moyens techniques abantu bagahanwa kandi
n'abagize neza bakagira bakumvikana yuko bakoze neza. muri make rero ngira ngo mwumvise bavuze nka bimwe twari ko turavuga yuko igiturire catevye kiraja mu buzima bw'abantu bose ku buryo umenga nibisanzwe. Reka duhere kuri Felicien hanyuma babe tuja kuri babatumire bandi twabwira turi kumwe ngaha muri studio. Uvyumva gute? Ni bimwe twavuga ati igiturire nta uhakana ko kitahari, mugabo tubaremesha yuko inzego z'igihugu bunye atacu zitariko zirakorana kimwe kugira ngo ibintu bihagarare. Bariko baribaza ati none atema sentare ntacari karagira, umugani baza yuko uyu bunye muntu nabo nyene bova mu bwoba, nta muntu bunye arega umuntu yatanze igituriye kugira yasavye igituriye agenda dahano. Abo bafise imanza mu Rumonge turabizi hari imanza nyinshi, natwebwe duha twishikirayo turaje kuraba, turashika ku rubuga tukaraba, kandi abarinze bashira ubwo bwoba bakavuga bati twe twarenganijwe ngaha, benshi barandikira umukuru nyene cyubahiro, kandi nyene cyubahiro acavuga ati simbirayo. Dusimbiyeyo nibaza mu Rumonge numvise niho bavuga gose cyane kubituriye nta dossier nimwe iriyo vyiraye. Oya nta n'ukwezi guheze twiviriye twebwe, kandi benshi baramaze gusubizwa mu ntuze mu butungane. Rero nibashira ubwoba, umuntu yabasabye igiturire babivuge, twebwe turahari kugira ngo bashobore guhana. Ari warenganijwe karenganwa n'amasentare, imiryango yindi cyubahiro yarayuguruye, nta n'ikindi tujeje twebwe, nta muntu araza hajya anye, nta gusunikana hajya. Umuntu ashitse tugasoma dossier tugasanga yarenganijwe, abantu benshi bari ko yarenganwa kandi ndaze barabishima. Gabriel Fieri barihebuye mu bisanzwe ivyo bavuze ntacu umuntu yobivuga ko, kuko nivyo twavuze twese ngaha. N'uwaserukiye ibiro vy'umukuru wiwe yabivuze. Twebwe urumva muri leta barafise ukuntu bavuga ngo barahana mu bisanzwe ngene bigenda, ni bimwe nkunda kuvuga mu bintu bitare politique publique. Umuntu rero agomba kurwanya igiturire agira de reforme, utagize reforme ntibikunda. Eka iyi justice ributungane dufise uno munsi bwaguma ukuburi uko mubona n'Imana izoza twese turi ngaha bida ntibizova nabo nagiturire zova kigwanijwe. Ico ni cyambere. Iyi administration dufise uno munsi ukwiri uku niri tegeko mubona baraye bashize rivango découpage administratif ko babishizeho, nagenda kubwire batagize reforme profonde de l'administration publique à l'image de Robert, tuzoguma tuvuga nta kintu kizofa kishobotse. Ivyo urumva si ibintu umuntu ndakurondeje n'ubuhinga, ugira ni reforme profonde ugashiramo abantu bashasha nabarya bizwa ko babariyo, urabaha ibibazo bakagaruka gushasha avec des nouveaux contrats canke nani masezerano yandi, mugabo bakumva yuko ibintu vyahindutse. Mugabo nababwiye umuntu ngene akoze ingene amenyera, arimenyera agahava abona kumenye ibintu bisanzwe. Aba bacamanza bose no kubirukana bose kujya tanwa bavuyeho bakabuza bushasha. Mugabo urabona bimwe bita guhomera ko gufata imivyirwa gumutsigira ko zigira bijya ntibishobora gutuma ibintu bihinduka. None babwiye ndi ngaha mureke imene dutereke aba procureur aba magistrat batabakuye bose ngo banze basubire kuba bakoze bushasha kuje bagize muri Robert. Ivyo dukora vyose nta kintu bizofa bishoboza. Donc mu ijambo rimwe iri mu faut de réforme profonde mu nzego z'igihugu zose, atari uko ivyo dukora vyose nta kintu. Nico gituma kijya gitabo je ngomba gishimikako, kijya gitabo kivuga impinduka, ijya stratégie nationale de lutte contre la corruption, izana impinduka, izana ivyo bita ma réforme. Iya ma réforme atabaye rero ivyo dukora ko turidigadiga. urakoze cyane Frera, gatoya kugira ngo twibuka abandi. Ego jewe nararavye muri histoire yuko ukuntu Burundi bwagiye baraba evaluer muri ntuzega muri par la transparence internationale, indice de corruption mu mwaka wa 2007 twaranse amanota 25. Ico gihe twari duheje gusinya ya masezerano twamye tuvuga, hajamwo itegeko uba turonse 25.
mu mwaka wa 2017 twaronse 22 ariko uravye neza usanga ari uko hari hamaze kuba iyo bita examen périodique twaragize zibiri imwe yo mu mwaka wa 2010 gushaka 2015 hamaze kugira yindi yagizwe na Allemagne na Cameroon batanguye itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2016 hanyuma muri ico gihe twaje turonka amanota 22 usubinye ugiye gatoyi inyuma mu mwaka wa 2013 twaronse 21 twaronse 21 umuntu akaraba ugasanga nuko hari habaye iyo examen yakozwe na Egypt hamwe na n'igihugu ca Venezuela nka mu Burundi bakaba bashaka kuraba bya incrimination détection et la répression de la corruption urumva hateza kugira ngo hateza kwa ikintu gifise inguvu kugira ngo n'abantu bumve yuko bagize shock n'ubu rero nimwe nivira yuko iyo stratégie nationale de lutte contre la corruption ije abantu bakayimenya bakabona yuko des réformes zishoboka zigakogwa abantu intagiye mu gahanga bakabona yuko bari benavuga ngo ibore ntuze bagirizwa ibore bagahanwa n'abandi bagize neza ahubwo bagashimirwa aho twacha tutangura kandi gusubira kwinanata kugira ngo tuze tuve mu kamenyero tugende mu ntuze aho imbona kazoza irimo ratujana. Urakoze cyane babatumire nabwira ndabona Olivier Nkurunziza akaba arongoye umugambwe w'abadasigana iprona akaba ari n'umushinga amateka nagira ngo mbaze ko turiko turavuga imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igitembere na 60 ibi turire uko turiko turabyumva turiko turabica hirya no hino biruko uko biruko mwumvise no mu gihugu ingene bimeze mubona iyo mbona kazoza yoshoboka tagikozwe. Murakoze kuduha ijambo no kudutumira muri kino kiganiro. Jewe icyo mvuga nuko mukabandi babivuze mu Burundi igiturire cariraye kandi nkuko mwaje kubivuga Transparency International sinzi mu mwaka wa 2025 aho turi kumbure Gabriel Rufyiri yabitubwira ariko mu mwaka wa 2024 igihugu cy'u Burundi cyagira cijana na 62 ku bihugu 180 murumva turi mu bihugu birya ibiturire ku rugero rurengeje mu gihugu cy'u Burundi. Rero igiturire twebwe icyo mvuga mu Burundi nibutse kuri yari cyubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yaravuze yuko ashaka kugira icyo bita tolerance zero, ariko iyo tolerance zero yavuzwe mu majambo gusa ntiyigeze ija mu ngiro, ahubwo ibiturire byaragwiriye abantu barajya ibiturire ku buryo burengeye mu nzego zose se ni Rwanda bivuga abahinga babivuze. Ikindi jewe cantangaje nuko mu mwaka wa 2020 ubushikiranganje bwahora buraye ibyo kugwanya ibiturire kandi bwahora buja imbere y'inama nshinga amateka kugira ngo bwerekane aho ico giturire kiri baciye babukura. Ya brigade anti-corruption yari kugwanya ivyo bintu ikiravaho n'amategeko bariko baravuga bavuga ngo babitwaye muri parquet userukira umukuru w'igihugu yamye bisigura bigigo naravye ndavyumva bica birasubiza inyuma ahubwo kugwanya ibiturire. Ibiturire rero mu Burundi turabona yuko ubutungane nko babivuze bukiri uko kubikiri n'ivyanditse mu ibwirizwa shingiro bavuga bati mbebwe indongozi z'igihugu mugiye ku nzego z'igihugu mwebwe mutowe genda mwerekana ivyo mutunze bikaba bidashirwa mu ngiro
no kuvuga mu yandi mategeko n'amategeko ariho ntashigwe mu ngiro. Iyo niyo bwa mbere faiblesse dufise. Tubafise n'amategeko bavuga ibyo bariko baravuga sont des discours politiques mugabe zitaja mu ngiro. Abantu bararya ibiturire ukuri kwamye ibyo muriko baravuga genda muri pafe muraba uri kurarondera yo passport cyangwa ganuze seregaliza abantu barya ibiturire ukuri kwamye. Abantu bajejwe kugwanya ibiturire nibo baca bashiraho system yuko bashiraho abandi bantu cako kugira ngo we ntaboneke mugabe barya ibiturire. Ubwa mbere mu gutezvya ama service kuko nko umuntu avuye ari iwacu butihinda iyo mvuka mu giteranyi kure hariya aje kurondera kaga papuro casier judiciaire extrait de casier judiciaire azi ko azomara indwi arindiriye akata karonga cyangwa kaza kumubwira iki umusavye bituri 50 cyangwa ijana caguha kubera iki iyo fati hotel n'ikigwa mari misi yose ngaho. Ivyo biri mu bintu vyerekana ko ibiturire byiraye mu gihugu. Genda n'ubu no bose ibitoro vyitwa ko vyabuze urabe Jacob Station nibiturire kugira ngo ndaguhiritirizi renza ko ibihumba amajana canke ukwiriyo station nyene ubona bariko baratanga igiturire ugagura igitoro kuri magendo abantu babona umva bikaba ibintu bidashobora speculation y'ibintu biduga tubona. Leta nikangaye imaze kuvuga ngo ibiciro nibimeruku ibiciro nibimera mu gihe abantu nabo ndabivuga mu gihe abantu bari muri leta ari bo nyene bakidandaza bafise ivyo bikoreshwa bigugwa cyane bikomeye ntushobora kugwanya igiturire. Umbega kugwanya igiturire ari ufise ama station ari udandaza ibiyeri ari udandaza isima. Nico gituma dutegereza gushira haya amategeko yemeza ko abantu bafise ubuzi bukomakomeye muri leta bova mu rudandazo. Ubwa mbere kugira tugwanya ibiturire. Icagabiri twogaruka ko nibinye mu biturire naho batabivuze ibinye byo by'ama exoneration. Bimeze gute exoneration? Alexonera mukacamuza kugira competition n'umuntu ku isoko yagize ntibikunda ntibishoboka. Rero ikintu gishoboka cyonyene cyo kugwanya ibiturire ce sont des mécanismes zija. Ubwa mbere n'ama mécanisme nayo kuvuga ngo ngiye kubigwanya ngo nzorongika umuhanuzi wanje mu biro bopfira ku nzira abo barundi ivyararonka umuntu umwe arashobora kuronka babiri. Ni murabe muri parlement idashobora guhaguruka yo nyene ngwigire suivi d'action gouvernementale ngirabe nga amahera twatoye turaba ukuntu yakoze. Je ndibuka umukuru w'igihugu ariko aravuga ati mbega ku mwaka uhera wa budget ugasanga ari amahera yasigaye ku makonti mugaka canyika tukabona ubu ngira bizogabanuka ko ari budget programme ya mechanisme yagiyeho ishobora kugwanya ibiturire irashoboka. Ubu turifuza ko hajaho vya digitalisation kugira haze e-tax kugira haze kuko ivyo nivyo byonyene bishobora kugwanya muga abantu bagikoranako intoke kuzindi baganira ka mwana wa mama ka cuti yanje biracaguye. Icanyuma ngira merezeko kugira corruption kuko mwavuze achat de conscience mu gihugu abantu bakigira ka mwana wa mama ka mugambwe wanje ukavuga ati umuntu ko yari mu mugambwe wanje niwe mayiki yakora ikosa bikakugora kumukuraho naho nyene biragoye. Nico gituma duteza kuvuga duti nkuko babivuze dushire hamwe abantu babibona bumva ko bogwanya igiturire bumva ko bohaguruka ndibive mu majambo bije mu bikorwa kuko bitavuye mu majambo ye mu mukuru w'igihugu azovuga abandi bazovuga tuzoza tuje mu iki kiganiro kubera ari umunsi mukuru bice bihera. Rero mu Burundi igiturire carabaye ingendo mu bantu kubera abantu bihebuye bariko barabivuga ariko hategerezwa kubaho des mécanismes n'ama réforme akomeye abantu bakabapfunga baje biturire. None ndakubaza mbega jewe no bamembwa ibihumba amajana 5 nta nife fifise sindandaza mugo ugasanga ndafise inzu 10 amakwasiteri 5 ibintu bikomeye anti corruption yonyene ikigafatira ngaha igavuga ati wewe ibi bintu wavyubatse gute kutandandaza ivyo ntivyoroshe. Mu Burundi hariho ukugwanya ibiturire naho boheraho bofata abantu bakabaka ibintu byavuye mu mahera adaciye mu mategeko mugabo leta iratinya itinyiriki leta itinyiki itinyiriki ko vyoroshe naho uzanga ukidentifia ati wewe ufise ibi wewe wadandaje iki wakoze iki kufise ibi ivyo biroshe kugwanya ibiturire. Nico gituma tuvuga duti na volonté politique iriho ikwiye
cyane cyane ce sont des discours hama abantu bakashobora barondera ukuntu bakonturuna amategeko hanyuma bakabandanya bavuga bati nta kivya azobivuga bije muri slogan bwandi bizoja mu gihugu cy'u Burundi rero dukwiye kuva mu maslogan tugakora abantu bagahanwa kw'ivyo vy'ibiturire ni mugende muri Chine kugira bagwanye ivyo bintu bafasha abantu bakoma nta muntu adakomeye mu gihugu ry'ibiturire navyo jobe utuntu dutoye ibihumbi abantu bapfunzwe bavuga bari mu gasho n'abantu batoye ibivyo mugaba bahambaye bibivyo nabe nico gituma niyumvira nti tuve mu bwoba duhangane nabo babigira niho vyoshoboka kandi birashoboka igiturire mu munota umwe kirashoboka uko kwa Obere bafashe umunota umwe birakunda abantu no kugira gute no kurinda no gukuramo ubwoba bwo kurwanya igiturire hanyuma bagashiraho des institutions zibigwaye nayo ufate institution ari kurwanya igiturire uyikureho hanyuma uvuga ngo kigwanya ku mutwe wawe ntibishoboka. Ego Olivier Nkurunziza munduhere micro Kefa Nibizi nawe arongoye umugambwe Kodebu namwe muvugi ku bijanye n'igiturire hano mu Burundi mubana byifashe gute byankira he bijanye n'ukirwanya. Murakoze cyane ubwa mbere twatuma dushime kino kiganiro mwatunganije kiva kuvyerekeye ibiturire ubwa kabiri dushime ko natwe mwadutumiye ubwa mbere dans un système démocratique mu bihugu vya demokrasi kugira ngo ibiturire bigwanywe bivana n'ingene inzego ubwazo zijaho nk'akarorero dushobora kuza gusaba umucamanza yatanze igiturire kugira ngo nk'akazi umubwiye nawe azogwanya igiturire ntibishoboka dushobora guhitana umuntu mu matora kugira ngo atogwe yahitanye PV agahindura akandika ibindi ngo mujane mu biro ngo ashobore gukora ibintu bitomboye ntibikunda wahitanye umusuma umujana gutunganya ubutunzi icakora abandanya abwiye zumvikana yuko icambere kugira ngo mu bihugu vya demokrasi bikunde kwibiturire bigwanywa nuko inzego ubwazo zijaho mu muco mugazo utagiyeho mu muco abantu bagiyeho bivye abarabasuma bashitse mu nzego bashishikara biba naho ujya guhitana umuntu aca igitoki bimwe Rusiri yavuga ibi bitoki canke asopa abantu mu ifuko ukamujana akabugira umukuru uwo abana yazabindi niko bigenda hanyuma ikindi kijanye n'ibi byo kurwanya ibiturire murabona dufise ibwizwa shingiro ritegeka abari muri leta kwerekana ubutunzi binjiye n'igihe basohotse twagira ibwizwa shingiro ritegeka abari mu biro z'inama nshingamateka na nkenguzamateka kwerekana ubutunzi bwabo binjiye mu mabanga n'igihe basohotse ryateko rigurwanya ibiturire ku binema bita la loi anticorruption yerekana ko abantu bose bagira amafaranga gushika ku mukontable canke caissier DAF DG bose bateza kwerekana ubutunzi binjiye mu mabanga kugeza basohotse ivyo bintu habuziki nta masentara ariho abijejo abo bantu ntibariho ntibashaka none ivyo tutarabigira ayo yandi madisikuru abantu batubwira ngo babonye giturire nayiki mu bisanzwe jewe nitegereje nibaza yuko mu nzego z'igihugu uyu munsi ahubwo umugambi nyamukuru bafise ari ukurondera ubutunzi buciye mu mwijima ninaco gituma banka kwemera izi mekanisme ziriho namvuga mu mekanisme none yashizeho n'ibwizwa shingiro nashizeho n'amategeko ikindi kintu kizoza kibisumba n'icahe hanyuma honorable yabivuze barakuyeho inzego zose z'urwanya ibiturire ya sentare ca gipolisi uragenda urabe n'aya ma inspection uhere ku inspection ya d'Etat ugenda no vyita ama inspection sectorielle usanga amafaranga bafise ari guhemba abakozi gusa nta n'igitoro baronka cyo gushaka kuri tere babigiye bagenda ukwezi kumwe ahandi usanga yaheze ibije narabikozemwe aho usanga bakubwira ngo uze gukontorera intara zibiri utagira n'imodoka y'urwanya igiturire ivyo vyoshoboka gute zumvikana yuko ibintu vy'urwanya igiturire kuva ajyamasezerano nawe agiyeho mwaka wa 2003 vyaciye bicika nk'urufatiro cyane cyane kugira ngo uronke imfashanyo nico gituma abakuru b'ibihugu bose abashefu bose barabivuga kugira ngo banezereze amakungu banezereze abantu yuko ariko rabikora mugabo ngaha muri Afrika no muri dusubiye inyuma nta bikorwa nyezi navyigeze
bikogwa. Hanyuma akandi karorero mwe muvuze ngo ari abantu bapfunzwe, nimwiyumvire ahantu hariho code penale ihana abagibiturire, hakabaho n'amarwa specifique, mukaza buva tubwiye ngo bashizeho konti ya leta, umuntu yanyurije amafaranga ya leta wagendewe nyene yijaye ku giti ciwe washeka amafaranga ngo basi kuko umenga abantu basuma biba leta turiko turabasenga turakomera amashati muradutabara mwijane zaturaniye kubafata. Mugabo abivye amatelefone kuri bata buzuye mu gasho, ubafata igitoki ari mu gasho, mugo watwaye mu miliyaridi bavuga ngo twagize imana yawuzanye aguma yidegenza canke ngo basi ni wizane wewe. Iyo bene ayo matangazo yerekana yuko leta iba yananiwe, mu gifatwa bavuga ko ari aveu de faiblesse, kuko ntushobora gufata umuntu yakwivye umubwire ngo urazana amafaranga yo kwiti cawe, ahubwo mukurikire umufate uraba amateka ivyo avuga wongere uyashire mu ngiro. Ikindi cahagaze ibize amastrategie ariko aravuga subwambe strategie zibaho bavuze ko ari yemejwe mu mwaka wa 2011 ntihezo umenga ari ifise imyaka 5 haragera igihe ko bashiraho igice ca kabiri cyo strategie hoho biranka kopo rufiriyo ingangarabizi vyarase ko deuxième génération yo strategie ijaho kuva muri 2016 yaragiyeho irarasinywa ashika ku mu kwezi kwa gatanu kwa 2020 muga ntigeze baci ntiyasubiye ku ntiyakoze ivyo bintu byabijeho habaye ingufu n'ibano kuva muri 2016 gushika mu mwaka wa 2020 ntiyakoze. Ubu rero iyo yindi ntigeze ivugwa batuzaniye yindi. Renine niyo yageze kuvuga yuko iyo ukeneye guhendahenda abantu ugwiza amategeko menshi n'amadisikuru menshi, abantu bakama muri ivyo madisikuru n'amategeko bangu harabishirwa mu ngiro bakabura. Rero ikintu je nibaza gikenewe, hari ibintu hagarutse ko bose ibintu vya reforme kandi zikaja mu ngiro, nk'ibi bintu vya déclaration des avoirs imbere ko umuntu hinjira amabanga n'ingene asohoka, ibi bintu vyoshirwa mu ngiro amategeko akurikizwa. Nabanda babwiza ukuri yuko toroha gahengwe gatoye, kuko abantu banyuza amatungo ya leta sabandi nabajeje amabanga ya leta, ivyo nta n'ikindi kintu bisaba. Jewe mbere nk'umuntu atabikora kandi yaratowe, je numva ko yahemutse, none utwaze bwizwa shingiro hajya ivyo guhemukira igihugu yabisa n'ivyo. Hanyuma ikindi hariho ibindi bintu burya natwe bw'ibigambwe turasubiza inyuma ivyerekeye kurwanya ibiturire. Ndabaha akarorero, jewe nk'umuntu yonzanira imiliyaridi 6 nganje amatora akanterera hanyuma nkatsinda muri Codebu, ngira ingene uwo muntu mwoza kumukora ko ngo wagira ibiturire ntereye 6 miliyari ngese amatelefone je ndababwiza ukuri ibintu arabikozemwo. Ndaza amadosiye twagenda avamidi ukagenda gutora document babwira ati ni vyinshi turindire muzego ka premidi apremidi hajaza telefone ati bijya turabizi manze murindire zwagira ikindi ndafise DKND turuwa novuganira. Ndazi n'abantu bahabwa amambitation bakafatwa nabi bava ngo ntibakopera ariko bakora amadosiye bababujije. Rero nukuraba yuko natwe bw'imigambwe amahera turonka ko atayaza atubuza canke tuza kubera intambamyi bariko ragwanya igiturire, ko tuvuga duti nakarantereye nimba atarisha amakora akwiye mureke ariko arisubiza, nakarantereye twamuhaye isoko nimba atayikoze neza ya yandi yaduhaye yavuye ngaha ni mu mureke. Rero niki kintu kirakenewe yuko la clarification aho umuco mu vyerekeye ro financement des partis politiques kandi haveho abantu baronka amafinancement aza gusubiza inyuma ivyerekeye la transparence. Hanyuma ikindi nibaza nuko reka turindire yo ntuzeye ijeho yo strategie nationale, hanyuma turabe kutazoza gusa n'ibindi. Hari ibintu ariko aravuga ngo vy'ubutare nivyo hariho amasosiyete yahagaritswe, mugabo hariho nk'izindi zije vuba niyo twufise bari Soprevo ikorera mu Kirundo, ko tuzi lo code minier itekanya yuko kugira ngo societe ihabwe ngo burenganzira habaho amahiganwa
bakaraba ifise competence iri prise au franc tout consort uwo baza ati ngiyo yoyo yaje amahiganwa yabereye hehe kugira ngo bahitemwo uzoronka iyo soko kubega je amatwa asumira nta vyabayeho uri kurumva mu babijejwe hari nabidoga bati twebwe twadukoresha transparence hari n'abaza no kunakugwa kubera yuko batemeye amategeko bahawe yuko yemeye amasosiyete ya basaba kwintu bica mu muco rero nukuri ico norangiriza ko burya kugira ngo izogwanya igiturire bishoboke si ivy'inzego gusa ni ivy'abanyagihugu ko abanyagihugu nibo batanga amakori abanyagihugu nibo bashizeho inzego abanyagihugu rero baciye muri societe civile bagaca no mu migambwe canke nabo nyene bakivugira bategerezwa kumanza kubimenya bakanongera bagasaba bakurikije amategeko yuko inzego bitoreye zubahiriza ivyo rwanya ibiturire ubundi bwo nsubiremwo aho nahereye tukazoro hariho inzego zitaciye mu muco muri rusange revuze muri rusange izo nzego naho zogenda gute nawe tekere gasha niwe itano umuntu yatanze igiturire mu kuronka akazi ngo musabe gukora atanze igiturire ntibishoboka niho bitano umuntu yatowe amanje guhinda gucurika curanura amajwi umusabe gukorera mu muco nivyo ntibishoboka murakoze barakoze cyane impande yawe hariho uburongoye ishirahamwe Arushoto Vianney Ndayisaba murakoze kuduha kanya bwa mbere umaze gushima cyane kubona mwaratumiye muri kino kiganiro ciza kiregwanya ibiturire kuko natwe muri Arushoto ivyo dukora vya misi yose turabona amasegiteri menshi usanga barabona ibiturire ukabona ko ari ingorane idasanzwe ku gihugu turiko turavuga ivy'igiturire ko bihari twebwe muri Arushoto turavye ivyo tubona vyo kuri tere turemeza neza ko ibiturire bihari mu mpande novuga zose z'igihugu ngomba uvuge mu makwe atatu makuru dusanzwe muri Arushoto dukoreramwo hari nani nabona babwire yuko mbanje kugira igiturire hanini ubutungane bw'u Burundi secteur judiciaire irangwa n'ibiturire icyo novuga nka 85% kandi ubutungane novuga ko ari rwego uhambaye wategerezwa kuba cyo no kwitwa pilier y'igihugu kugira ngo igitwe kishobore kuvaho nabo ni usanga bakijya cyane ndabakarorera rusanga abene gihugu babiri basangiye dossier bitu ubutungane ubwo ari buryo bujejwe gushimira ku murongo bagaca abanyabutungane no munsi beshi aha mu Burundi bwacu baca bagenda kuraba ufise muri ngira ni bamwe si bose ko yabari bose igihugu cyarapfuye baca uno munsi kurondera guca ubanza neza bakaraba uri mukuri baca barondera ati mbe ya ubufise gute byogenda gute hamwe no idose utsinda biba bivanye n'ivyo umuntu aburanira uwo mpako urumva ngaho kana nakomeye cyane giturire ingaruka mbi nimwe usanga uri mukuri haratswe ibintu ubona bakarongo abantu gito mu tungane itongo umuntu avuka abantu munavuka kwa Yohana bakemeza ko kwa Paul atavuze kubera iki igiturire iryo tongo baca barukuramo igice kimwe bakagaruka cyo bihari baca maza abura kinagomba nabwiye cyaka binaco kuvye igiturire cyo bakihari no munsi turafisa bene igihugu cyane bato uvuga abapfakazi imfuvyi abantu bikora bafise ingufu aho umuntu ashobora kuviyari akarabata ibyo ntawe nikora akinjira bitongo y'umufakazi agaca arondera abajejwe bamwe mu nzego z'igihugu n'umutungane bakavugana ati irya tongo ripima metero 3600 ndebeye kubahamwo 130 cyo ni gitururu umwe n'igihugu mutwe agaca yanganje ubona biko ateye ingora muri uno munsi iki naco nagomba ndabwiza uko igituro kiri hambaye cyane guhagarara cyo turaba nico koko
itudehe igiture hani habiva ukuntu abantu baja mu butsi hani abanyepolitike bacu abatwara imigambwe bari mu bantu batuma igiturire kiba akarangagata ati gute Kefa yari yabivuze ngomba ndakivuge gatoyi nawe yabivuze ariko akantu tavuze neza umuntu uravye baja mu nama nshingamateka no munsi mu mugambo hari ibintu bibiri biri muri forme y'igiturire gukora ibisyo kugira cyo kubona abashinga amateka bamwe bashinga amateka benshi usanga abantu atabaga ngo bise nk'imiliyoni 10 cyane singahe naho uzobona abantu bari muri amashinga amateka cyangwa bahumuza abantu bagakomakomeye usanga abantu hanini bafise uburyo bukomakomeye atamuntu ukora no migambo nabajya bamita bigambo bato naho bari bakora cyane ntashikirwa kwa bafise amahera usanga bahaye kujya mu twara umuganga cyangwa kurasa kibanda cyiza iyo nikora ibisyo nawe agiye muri cya kibanza acabanza kwiha naco ikintu n'abantu barungutse muri no kirite misanzwe uri umunsi bashaka gukora ikibazo iyo tubivuga niyo reforme y'igiturire niyo ngaruka mbi y'igiturire cyane muzi n'uyuwe ukuntu abantu barankazi bamashaka gukora akazi abanje tano miliyoni 2 ugasanga yarosa amanota 20% ugasanga uwo rwose amanota 80 baramukuye bahaye 20% kubera Tanzania none yatambiye izibiri mu biziwe cyagenda gute itiro kirahari ndetse nabona hano twabye igituye mwaje to nyene vubu nyene tubone matura bashe duka ati natangaye muco duka ati natangaye mbonye aho abantu kugira umwe ngiye gatore umuntu amuha 500 n'oraje kumba batora mayina bakuru batoyikora ibisyo cyakabina ugasanga kuri rutono no munsi bashe duka cyaba bashe korne hamanitse aba ukeye kubera wacatanga akantu wakibahinda bacamushira hejuru urumva byukuri niturekera none habuze iki habuze imwe muhamye mvuga habuze amategeko ni yabuze n'ahari arahari sivyo mugabo sewe kunabona twemuresha to n'ahari biracyagwa ategute none nk'ubu n'indawa utungana amategeko rwo gukomeye umuntu akoze umuntu umutunga rusanga umuntu akoze cyane utuma rucirubanza iyo umutungane umuntu nawe yonekanye umuntu bikagaragara umwe twavuga agafata ati kuri kurazwi mu mategeko ati wowe ugiye bitongo ayo wani byaporo bikagaragara ko yarenganije bakantu kibereye ngo unirere judiciaire n'amategeko abuza afise badite ni negative nawe umuntu arenganije biragaragaye ko binatohoje ngo nirere judiciaire ifo ko aba de réforme jayi ni bihinzi actualize kugira akoreshe kuva sino koresha mundira ego mereka tugaruke ngaha kwa Felicien mu byo abajeje gufata ijambo bagiye baravuga cyane bagiye baravuga ikijanye nuko abaja mu nzego udasanga berekana amatungo bafise byangiye Gabriel Rufyiri avuga ati cyo kintu carase iyo ni deba tumaze kubona kandi Gabriel Rufyiri yama yakigarutseko nabo mu migambwe mu marankontre mu manama agiranira na nyine icubahiro bama bakigarutseko ariko agenda baremeshe muri rya ntuze muri rya tegeko twakoze ico kintu kiza imbere kandi umukuru w'igihugu turabona ko yavyemeye reka rero iyo tegeko rihaje hanyuma turonka namwebwe muronka mwishuriza cyo cyashaka kuvuga hanyuma ko ngize gatoya kuco ngaruse kuvyo bariko baravuga nashimye yuko aho mu migambwe bagarutse nabo nyene bari baragaruka baravuga bati natwebwe iwacu hari akantu kubera iyo batabigaruka ko vyari kumbabaza kubera mushinga nayo Olivier ku mugambwe y'iprona yatanze kare ko mu Bushinwa hari migambwe itarenga 9 iyo migambo ugiye kuraba uko ikora si nk'imigambwe imwe iwacu canke muri Afrika tubibona usanga ari migambwe
ari ugukritika cyangwa kunaniza umugambwe uri ku butegetsi ubushafata intuzeya niwo ufata intumbero ku gihugu rero mu Bushinwa uko bimeze iyo migambwe iza gufasha leta bayintererana ati anye leta twe tubona mu bikoze ukunye turaje kuronka akarusho nabo rero tubatumiriye nabo twebwe twese intumbero muri ujya mugambi twarikoranye giteko twarikoranye na societe civile twarikoranye n'imigambwe mbere ngarutse no kurajya makenga y'abene gihugu nabo nyene bumve ko muri iri tegeko rigiye kuja bafise uruhara rukomeye ku buryo mu ndinganizo canke mu vyiyumviro vya nyene cubahiro ashaka yuko bimera nk'ukunye kwa izi komite mixed de sécurité nabone ubunye umuntu akoze icaha abantu bose ubu nta kuvuga ngo umugambwe canke ubwoko ibiki n'ibiki uyo muntu bamushize ko amaboko canke bakabatabaje nabo rero ubunye nyiri cubahiro ashaka ko buva ku mutumba umwene gihugu wese umunyamugambwe utari umunyamugambwe amashirahamwe yigenga amashengero baba bari mu bose kugira ngo bikunde dufata umwanzuro ibintu byo tubisezerere burundu. Gabriel Rufyiri wumvise ivyo twatanguye kuvuga hamwe n'umwihwezo n'interano abaje batumire bashikirije mubona ca gihugu giteye imbere cifashe giteye imbere atagihindutse ubona gute? Oya ntibishoboka ivyo nta n'uwo kwirwara n'abideha kiretse umuntu agomba kwidigadiga ntivyo ukunda jewe nivyo ndibuka ko bampaye ijambo igihe bariko baremeza iki gitabo mu Kigobe naravuze ijambo seruka societe civile navuze nti hari hakwiye kuja inkingi ya gatandatu ivuga exclusivement la bonne gouvernance et contre la corruption uko nyene niko nabivuze mugabo ntaco kuko inkingi ya mbere engagement de l'État naho bidaca biseruka ubwo nyene mu objectif abiri bavuze birimwo ubu rero ikintu gikenewe samajambo y'amajambo bose babigarutse ko dukeneye ibintu bikorwa kandi ibyo bikorwa navyo bitangura n'amareforme nta kinagira uzotubesha ntagire umuntu ashobora kwihenda kibaza kandi akoresha ingufu zose ziwe ariko arakora ikintu mugabo ingene ugikora hari ico bitara methodology la methodology n'ingene ivyo bintu bikora ubikoze avec une mauvaise méthodologie nta result ushikira niko bimeze nuko urondera kugira une réforme publique iyo reforme yigize ndabaha karorero ukuzana impinduka mu kazi kanaka barazanye impinduka muri loi de l'État kubera la methodologie yakorejwe atariyo murabona ingene vyagenze hari novuga imigambi myinshi yaje rero abantu nibemere nta muntu amenya vyose bemere bakoresha bahinga babafashe kandi washaka mva makungu naho babara barundi mugabo habe ini methodologie abantu bose babona ko byukuri aba ini methodologie acceptable mugabo ibintu bigigwa byukuri jewe mbonmengo nta science jamwo nta technicity jamwo na expertise imwe iri acceptable kuko kwisi yose nabivuze birafise ingene ibintu bikogwa ntibavuga ngo n'umugambwe umwe cyangwa ngo ni oya ndababwije ukuri gituri kitagwanijwe nk'ubwo buryo ndababwiye metodique kandi bugaragara ivyo turiko turavuga vyose turiko turarota ntakimwe gitupfa gishobotse kuko twavuze ingaruka z'igiturire ingaruka mbi z'igiturire turazivuga nyene ingaruka mbi z'igiturire ndababwije ukuri umuntu bivuze ngaha hari n'igihe abantu baturiko baratwara bavaho biruka y'igiturire cyamaze kumunga muzora burya icyatumye mu butu yiruka burya n'igiturire cyatumye Kongo iba kugiri n'umuperezida wakiruka haragera igihe inzego usanga igizwe n'igipolisi n'agakomera cabiruka hanyuma umuntu yaramaze guhaga akagira umugabo amaze kugwana afise amakamyo 30-50 umugabo amaze kugwana umwasa ate nibishoboka nibikunda nibijya bavuze umushinga amateka Olivier yavuze by'abantu badandaza
umuntu aza kwiyumvira ingene zo kurwanira igihugu afise amakamyo 50 ariko arava Nairobi uyo muntu ni wahiye aza afise umutima ukoze gute ntibikunda na rero twe tuvuga tuti abariko baratwara bararosa abahanuzi ataco babasaba cinyungu kuko iyi expertise utanga bugi iri wa mafaranga handi mugabo ko igihugu ari icacu turemere tukabikora ariko ngenda kubwire ingaruka mbi zigiturire tutavuze vy'amabarabara je nakunda kuvuga nteraba ikintu kizokwerekana ko igihugu cyamunzwe n'igiturire uzorusanga ibaraba hamwe uruhande y'ibarabara ho basenzo zize mu gibarabara ryaraheze iyo ni indicateur kwerekana neza ko igiturire cyamunze igihugu hanyuma bisanga abene igihugu muri rusange usanga bidoga bariko baridoga nta muntu n'umwe ugenda kubaza abake mu gihugu atokubwira yuko vy'ukuri yasheserejwe n'igiturire mugabo kandi haza ubwa mbere ubutungane na administration kubene igihugu ubutungane najya mu ntwaro mu bakomine n'ahandi mugabo navuze ko ari biturire bihambaye bisenyura igihugu n'inzego ni biturire n'ivyo twavuze la corruption d'etat la corruption politique igiturire cyo mu vya politiki igiturire cyo mu matora ibiturire cyo mu masoko ya leta ibiturire byo mu makontra yibi na biriya mugari n'ibindi biturire cyo bita la corruption sexuelle naco ni igiturire siniko mwari mukizi ico giturire naco ne kiha kandi kiri mu bigwanyo hari n'igiturire ibi bita le cadeau ivyo bita le cadeau empoisonné amakado abatwara bahabwa bagashikana ibyo navyo ni ibintu bisanzwe le cadeau sont interdits amatiere yo kugwanya igiturire kibi amakado arabujijwe ibi rero tuvuze igiturire ni ibintu vyagutse mugabo kugira ngo bigwanywe jewe nukuri ndaronse umwizero reka tuzohimbaza itariki 9 umunsi mpuzamakungu hari kugwanya igiturire ntuzari ikintu yagarutse ko padiri ngaha ayi Seforiye yavuze ikintu cy'ama evaluation périodique uburundi buragirwa examen bwaragira imbere yakiri ministère ya bonne gouvernance kubera bwasinya amasezerano ayo masezerano yashize ikintu bita mécanisme d'évaluation de mise en œuvre bashize yitegeko cy'ukungene ivyo ibihugu bigwanya corruption uburundi bwaragiriwe evaluation rimwe n'igihugu ca Venezuela na Egypte muri 2010 muri periode 2015 hanyuma muri periode ya 2015-2020 bugirirwa evaluation na Allemagne na Cameroon izo evaluation twese baratubajije twaragiyemwo baratubaza amaraporo yaratanzwe kiretse raporo ya nyuma byase kwisohoka kubera itagira atamuntu akibazo nyakubahwa nyamba mutari mubizi kugeza kuno saho Burundi kuva ministère ya bonne gouvernance ivuyeho ubu uya habaye inama muri byo gwanya giturire nagenda babwire yuko ubu intebe y'u Burundi bigaragara iminsi yose ku makungu iragaragara nta muntu n'umwe wabibazwa ubu mbere jewe ragiye imodoka y'ije negendeye byarabuze umuntu aserukira leta ngiragira ivyo bintu rero twarabivuze twanditse n'amakete mugabo nta mwigiza twishura rero ibi bintu vyuko vy'ukuri no mu makungu kuko nababwiye igiturire no munsi gifatwa nka fraude mondiale ubu ariko ubu kwisi bariko bararondera ukungene hoja sentere mpuzamakungu gwanya igiturire biza byaramaze no gutangura rero ibi bintu vy'ukuri vy'amajambo ya politike nukuri dushake tubihagarike mugabo tugira ama reforme ifume ba reforme imwe mugabo ije mu ngiro apana za reforme za charwa de l'etat za reforme za profruitier bimwe ngo bagira batevye gutera ivyamwa n'amavoka ni oya zijya reforme nazo tugomba reforme nk'ijya obere imbuto ziraboneka zijya reforme ya obere twari ku miliyari amajana munsi ya miliyari amajana 4 muri 2008 and 2025 turi ku miliyari 300 none iyo se reforme vraiment uwari wese yogira yo kandi babanje kwirukana abantu bose bakora n'ubutunga nibagira uko sindaya kubivuga ndazi ko shobora no kunkwegera mugabo niba basohore hanyuma nibizogorana mugabo baguma barokirita bwenda kubwira vyugusiga kwisigira ku mivyiro ivyo nta na kimwe bishobora gufasha eka kweli hanyuma umbabarire harakana nagomba nongere ku gatoya mwa kino gihugu turafise umugenzo mubi
wuko ata muntu ashima ivyo mugenzi we yakoze nukuri turasavye ivyo umuntu yoba yakoze naho yoba utamukunda nubiperenize ibi dogo turafise umugenzo mubi ugiye wari mushikiranganje umugenzawe ivyo yakoze vyiza ushushaka kubisambura ubu ari directeur general ivyo umugenzawe yakoze ushaka kubisambura kugira ngo uboneke wewe burya nivyo bintu jewe mbabarire nkoresha ijambo reka ndarireke mugabo nagenda babwire yuko ikintu nivyo urumva hari ibintu usanga bigoye vy'ukuri hari ibintu ubona nawe bikakubabaza wibaza igihugu kuva ugasanga ibintu vyubatswe neza murabona kubera uwo mugenzo kuko igiturire ikintu ca mbere kimara mu nzego z'igihugu kimara ubushobozi n'ubwenge abantu baronka akazi bakaba badashoboye urabona ibintu byose byasambutse kubera nk'amasosiyete menshi yakozwe ubu yose yarataye inguvu kubera iki kubera abantu baba babihabwa baba bajaho uko nyene bajaho ibi rero twe dusaba yuko ibintu biba vyakozwe n'umuntu aho umwanka la grandeur donc les esprits grands nukuvuga wewe wemera umuntu nawe utamukunda ivyo akoze ukavuga ati nukuri uyu muntu nawe tudahuza ikintu yakoze ni ciza mugabo bakimentera mugabo no munsi siko bimeze rero jewe nifuze ko vraiment abantu batwara canke bazotwara nejo n'abanyepolitike wumva yuko umuntu yakoze ikintu ciza naho uwo mudahuza ukimentene mugabo mbona umengo abandi bacha bandara kubisambura no kuri ewe mbere ko tugaruka kwa president tuje kwa Furera tubwire mubona rero igikwiye gukogwa kugira ngo yambona kazoza ishoboke niki ego murakoze Gabriel Fili yavuze ibintu bya reforme iyo reforme niyo ariko yatubwiye n'ibintu byerekeye inzira twofata kugira ngo iyo reforme ishika aho yoshika ni yihe donc iyi methodologie hari mbwira abantu bari mwatumviriza ntaba biyumvira ko ari muri politike gusa hejuru kugwanya ibore ni ibintu bitegeza gutangurira no kuri ya mwana ari muri gardienne bakabimwigisha ujya mwana ari muri primaire bakayimwigisha ujya mwana ari mu secondaire bakayimwigisha ujya mwana ari muri kaminuza bakayimwigisha ngira ngo Gabriel Rufyiri arabizi hariho ugwego muri Nations Unies gwitwa Grace sinzi uko nomenya uko bakivuga mu Kirundi ako ni Global Resource for Education Against Corruption for youth ari madame yibuka neza ariko harimo ama programme Jason David mu mashaka harimo ama programme umuntu ashobora kwigisha kuva umwaka wa kuva muri gardienne ukaduga gushika no muri university rero ngira ngo muri iyo reforme igihe bari mu barazana izindi nguvu aho ziteza kuja kugwanya ibore biteza no kwigishwa guhera mu ntango gushika muri kaminuza nabigisha ibijanye n'imico myiza haba muri terambere mu butunzi nabo nyene bagira ico no kwita recyclage bakiga bakamenya gushika n'ubu twatumaze kubigira kabiri cyangwa gatatu hariho imwe yabereye muri izo zitatu hariho yabereye muri ntuze muri mu Rwanda nari mu babitegura barazana ba professeur bavuye hanze bavuye mu bihugu bitandukanye mu Burundi mu Rwanda muri Cameroon niho bari Mali Côte d'Ivoire Namibie n'abandi baraza turamarana iminsi 3 biga ukuntu bo kwigisha mu mashure ibintu byo kugwanya ibore ngira ngo rero ntuze kuko nimumve ndakivuga murazi yuko iribore no mu mashure rimwo yumva bavuga ngo umwana yideribeye kwidebana kuvuga iki
ya umwana w'umukobwa ngo yagiye kwideribera ku mwigisha wiwe canke umwana ngo yagiye utanga amafaranga kugira yimuke bamuha amanota yimuke urumva utangure ngaho uri umwana igihe uzoshika hejuru nawe bigenda gute nuko rero intuze iyo mico myiza yo kugwanya ibore byo kwigisha kuva mu ntango mbere n'umwana akiri kwibera ego mbere yuko dusoza ndabona dusigaje umwanya muto kumbure twongere ijambo abandi batumire bari hano sinzi ko Olivier bashobora kumuha micro mwumvise yuko igiturire gifise ingaruka ku mbono kazoza yamiri kwiravugwa ryo hangiro igihugu gifise muri kino gihe mubona hakwiye gukorwa iki mufate umwanya muto yo dusigaje umwanya muto byinshi babivuze kandi nta muntu tutabihurije ko ibyo kogwa nuko izo mekanisme twavuze zishobora kugwanya ibiturire nk'izi nzego zigwanya ibiturire zogaruka kandi zikabandanya zigakomera numvise umuhanuzi w'umukuru w'igihugu avuga ati tugo turashyiraho strategy izobigwanya ni ibintu vyiza cyane bikore ntivyandikwe gusa ubutungane systeme judiciaire nkuko babivuze idahindutse ikiri kuri kwa kundi ikora ntibikunda kuko nibo bategerezwa kugwanira umuntu wese arenganijwe nako karenganyo ikindi nuko controle parlementaire mu Burundi yokora abashinga amateka badakurikiranye ifaranga rya leta iyo ryakoreye ngo barikurikirane gushika hari aho ryakoze controle parlementaire iri mu kintu cyambere gifasha kugwanya amahera ya leta yatowe kwagira icanye cyo ngomba kuvuga ikindi navyo ni ibinye byo gufata ibintu erega hari ibintu biboneka mu Burundi jiwo mu muntu tumwe ati genda ufata abantu bari biturira ubu no bakwereka confiscation de biens y'abantu bivye biriho biraboneka umuntu wese yo bifata kubera ko abantu babitinya ibi vya marché public irimwo igiturire kitagira izina cyane cyane ibyo byo kuvuga ati umiki ikindi cyanyuma ni mwebwe aba journalist bandaye mugira journalisme d'investigation yarayihagaritse kandi ari mwe mwategezwa guha inkuru abantu eterega ngaha twarafashe ibi ahantu twarabibonye mugabo journalisme d'investigation yarafashije muri ko mufashe iki leta namwe n'abantu tuba dufise uruliste wa journalisme d'investigation mwagize rutwereka ivyo bintu by'abantu bibi byo noterera murakoze cyane duha ijambo Kefa Nibizi nawe namwe acagagure murakoze sinza guteba kuvyerekeye ivyo kogwa nkuko vyagiye biravugwa harakeneye ikintu ca transparence ca reforme plutôt iyo reforme ije mu byo twokwita digitalisation ku buryo omwe ibintu byose biba traçable kuko umwana w'umuntu niko ameze yamakenera kwegeranya ibintu ilifo gushaho de mécanisme zimubuza gukora ivyo bintu ico kintu ca reforme rero mu domaine atandukanye kirihuta cyane ica kabiri nagomba no kuri ishimire nongere shigikira ibintu frere ngaha yavuze mu Kirundi bavuga yuko igiti kigororwa kikiri gito kugira ngo bikunde abantu amaze gusaza buryo umuntu amaze kuba afise ibintu yarunze bivuye mu giturire kumugorora biragoye muga turakeneye yuko n'imiburi basi ugwaruka ni rukure gufata ico kintu cyo kujya ibiturire no kubitanga ko ari kirazira kwa kundi batwishaho kizira kwica umuserebanyi bakavuga ngo mama wacu acika amabere n'ibindi bavyigisha uko abana baze bumva yuko ivyo bintu ari ukubiheba ariko nagomba no kuri nsabe wajaserukira ibiro by'umukuru w'igihugu nimuswe kutubwira yuko kugira ngo kwerekana reservoir bisaba strategy ndacizoza gukora kuko ibwizwa shingiro ririho amateko abitekanya ariho amasentare ariho ahubwo nitwumve guherejo babikoze ivyo batarabikora jewe muramba bari muri code dufata yuko nk'abatowe barahemukiye abanyagihugu kuko ntibubahirije ibwirizwa shingiro nta kurindira ngo strategy ivyo ni babikore hanyuma ico nagamperezeko nagabangaruke ku banyagihugu bariko baratwumviriza nibo batanga amakori nibo bashiraho inzego n'ifashanyo ziza ari iziwabo n'ubutare budandazwa n'ubw'iwabo
ntibasubire kwidoga nk'aho mbenga baragowe ibintu n'ivy'iwabo nibabihagurukire nk'uko baba bari mu migwi nk'ibitu vy'imigambwe canke amashirahamwe yigenga canke amenyeshamakuru canke amashengero kuko n'amashengero nayo yadufashe kuko ashobora gusanga umuntu yitwa ko hari umukirisu w'imbere mugasanga nawe igibiture gusumvya abandi mu mashengero ico kintu bagifate ko ari icaha kujya ko umuntu yosambana canke akica babifata uko hanyuma rero ariko abanyagihugu murasongora ngira mpeze abanyagihugu ikintu gifate mu minwe kujya kuntu tubonye umuntu afise ikigwanisho tumwiruka ko ariko turiko no kuri kagiturire murakoze yego mereka rishoto nawe afata ijambo acagagure mutume gusa sindenza kuco mbona cyo kogwa icyo wabwira igiturire kiveho ni kimwe cyonyene ukuri inzego zijaho z'igihugu ifoko haba hakaje mu mabanga azi yuko utagiye gutunga uno musi tubara mu Burundi umuntu aja mu mugambwe kugira ngo igiti atunge cyonyene mu gihe umuntu aja mu mabanga avuga ati keneye gucara bakinzu nziza nzobadeje bakinzu nziza ndo mustani bwanje bakinzu nziza kuko nta muntu muto yarogwanye giturire bidaheraho nyene mu gihe inzego zo zijaho ziba zironda gutunga ziri giturire nta muntu muto y'intwaro bigwanya naho bamategeko bashira mu ngiro ni babandi bafise amabanga bizokunda haje abantu bumva yuko bagiye gukorera igihugu batagiye kuronda gutunga bari giturire urakoze cyane tuba turagira ku musozo w'ikiganiro Gabriel Rufyiri murongo ishamwe urikome namwe akajambo kanyuma jewe mvuga utuntu tubiri tarenga akambere naka frere Saint-Frère yaje gushikiriza ikintu kijanye n'imico ni ikintu kigomba gufatirwako kandi kirihimbaye mwirya mu bibazo twabonye bitera mwirya strategy twarabivuze yuko ikibazo c'imico kiri mu vyambere bigomba kubanza gufatirwako imico myiza mu mico y'u Burundi ibintu vyo kubesha kuko burya igiturire no kubesha birajana ni ibintu bibiri bivukana mu Burundi rero twaramaze gufata ikintu cyo kubesha kumengo no muco umuntu nimvi ku mutwe ni koti ni karuvati akabesha ku murango riva abantu bose barorera ivyo bintu tubice nk'umuco ibintu vyo kubesha ukabesha ku murango riva abantu bose bakora kandi kuva ko ari bisanzwe mwari ko muvye mu mashengero usanga mu mashengero nibo bicara imbere abo bantu bazi ko umuntu ari kibeshi adasanzwe ivyo bintu rero nibaza yuko tukagomba kubifatirako tukumva yuko umuntu w'umunyakinyoma adakwiye kuvugira ijambo mu bantu ica kabiri je nagomba shimire n'ukuri ibiro vy'umukuru w'igihugu ndabashimire kuko muri leta bakora kwitaba ibiganiro je nivyo mpora mbona rero kubona babikoze nibaza ko ari ikintu ciza kandi keka kizobandanya nico twiyumvira rero ico burya barakeneye abantu kumva mu biganiro nk'ibi hariho interaction ifuko tuduze ikintu bita débat d'idées igihugu itagira débat d'idées abantu bagira interaction y'ibiganiro y'amajambo ucubona kumenga abantu baba bahunga ibiganiro bakunda ikintu bita monologue ibi rero jewe no kwisanga ntabishimye nibaza yuko bizobandanya kuko nta numwe abayipfuza kuko twebwe nkuko mwabivuze turabafasha leta kugira ngo tushobore kugira tusimbataze ico no kwita ubumwe n'iterambere mu gihugu ivyo rero nibaza yuko ari vyiza hamwe byo shishikara mugabo kandi iyi gitabo turasavye cyukuri kizojeho mugabo kije avec un calendrier y'ibizokogwa mu maguru mashasha vyofasha cyane urakoze cyane rero ni kuri uwo mwihwezo nizo ntererano abatumire twari kumwe bashikirije turangirije ko kino iganiro cari cerekeye urwanya ibiturire n'imbona kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe n'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere iganiro rero mu kurangira reka dushimire abatumire Gabriel Rufyiri urongoye ishirahamwe Uricom ibyo washikirije wama uri kurabishikiriza turagukengurukiye kuba witavye utumire ego naje ndabakengurukiye kubona mwadutumiye kandi nkakengurukira nabo twasangiye ikiyago kuko mu vy'ukuri habaye intererano kandi kuvuga ibintu ngene bimeze n'intererano nibaza ko no bizobandanya cyane muri leta by'ukuri baze baritaba kuko kenshi murambona umengo ntibitaba ngira ngo bazokwitaba kandi banavyemeye ubundi dukengurukira ni frère Saint-Frère ntibagirirwa
turagukengurukiye kubona wafashe umwanya kugira ngo uze gutanga izi ntererano muri kino kiganiro. murakoze cyane gose kuba mwantumiye ngira ngo bice binyibutsa yuko ejo bundi mu kwezi kwa 12 hariho inama mpuzamakungu yo kugwanya ibiturire izobera hari Doha ku itariki 15 gushika ku itariki 19 kandi yoteje iteza gutangurwa na symposium academique na je notegeza kwa narayitumiwemo turetse yuko atariho nzoba ndi. Urakoze cyane, reka dukengurukire kandi na Felicien Mbonihankuye. Twibutse yuko uri umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata kijejwe amategeko no kugwanya ibiturire. Turagushimiye kubona wigoye ukaza kudufasha kuremesha kino biganiro. Turabashimiye natwe ko mwatwiyumviriye kugira ngo tuze gusangira ikiganiro gifise akamaro kanini ku gihugu se tukuvyerekeye intwari bereye. Amakenga rufyira yavye yuko mudakunda kwitaba ngira ngo ntadusubira. Oya rufyira nahera amakenga turi kumwe ubunye twese tuzodugiriza ikivi hamwe naje mudukeneye turabimeye ko tuzobitaba. Urakoze cyane, reka kandi dukengurukire Olivier Nkurunziza umukuru w'umugambwe Iprona akaba ari n'umushinga amateka. Turagushimiye ku ntererano watanze kandi zadushimishije. Twumvise yuko no mu biro by'umukuru w'igihugu bazozikorera ko kugira ngo ryahangiro rize rishoboke. Murakoze n'iyundi munsi muzodutumira tuzokwitaba. Reka kandi dukengurukire Kefa Nibizi intererano mwatanze turazikengurutse kandi turashimye kubona mwigoye mukaza kudufasha kuremesha kino biganiro. Ni twebwe tubashimiye nuko namwe dutumiye kandi no hanyuma muzo kudutumira tuzobitaba. Reka dushimire kandi Ndayisaba Vianney nawe akabarongoye ishirahamwe Arushoto. Turakengurutse ingene watwitavye n'intererano washikirije. Murakoze namwe kuba mwadutumiye n'abanyuma zobitaba ibiganiro bihambaye cyane kuzoba igihugu mugihe turwana y'abanyagihugu bari neza. Reka kandi dukengurukire bagenzi bacu Alice Ndayizeye twari twatumye hariya mu Gatumba. Dukengurukire kandi Egide Ndayishimiye yakorenga ibujumbura. Dushimire kandi na Arisine Basumba yakoreye hariya mu Rumonge. Iganiro twibutse ko cari kiremeshejwe na Jerome Nderimana vatikanije na Christine Kamikazi. Muhinga bw'ivyuma ni Rina Marika neza nayo kuri micro nawo kuri kamera murantunga akaba yari Ahmed Marcelin. Iganiro cari gihagarikiwe na Jean de Dieu Nahimana. Murakoze.